Turi mwishamba rya Kibira, ishamba ritangaje cyane kandi rinateye ubwoba byinshi cyane, kuva ku nzoka z'ubumara bukomeye cyane nk'izitwa Gabon Viper. Izi ni inzoka zigira ubunini mu muryango w'izitwa Bidis gabonica. Mu Kibira kandi hari inzoka z'incagwa zizibira hejuru mu biti ku buryo ishobora kuguruka bitayigoye igasimbira ku kindi giti. Hari izitwa forest cobra, hari izitwa melanolenka. Izi ni inzoka zizwi ko zifise ubumara byinshi cyane ku buryo ikuriye bisaba akanya gato cyane ngo ube wapfuye. Nyiri shamba rya Kibira rero burya ririmo ibiremwa byinshi cyane kandi bidasanzwe, nk'ingwe, ibikere bitangaje cyane usanga bifise amabara atandukanye. Nyiri shamba rya Kibira kandi ritunze inguge zifise ubwenge kubera ko zifashisha ibikoresho bitandukanye mu kugera ku byo zishaka, nko gukoresha uduti mu kwimba ubuki canke zigakoresha amabuye mu kumena ivyamwa zifungura. Rino shamba cimeza rya Kibira rero ritunze kandi inguge zizwi nka colobus usanga zifise ubwoya byinshi cyane. Mu by'ukuri iri shamba rya Kibira riratangaje cyane, rifise ubwiza butangaje, ibikoko byinshi cyane utopfa warabonye ahandi, cyane cyane nk'inyoni zitandukanye, ibiti n'ibindi byinshi cyane. Ariko kandi uretse ibiremwa bitangaje cyane biri mu rino shamba rya Kibira, hari n'imyuka idasanzwe bivugwa ko iri mu rino shamba rya Kibira. Kuva kera ku bami baraza mu rino shamba gusenga imyuka bivugwa ko iri mu rino shamba, hama ngo ikabaha ibyo bashaka byose, kandi kugeza n'uyu munsi ivyo biracakorwa. Uramenya kwikibira cyanyungwe kitagendwa bidatevye. Ubu nyene kandi twamaze gushika mu ishamba rya Kibira. Ico ndagusaba no kuza tugafatana urugendo noneho tugatemberana mu rino shamba ridasanzwe rya Kibira. Prosper ntumwe mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa. Ico ndagusaba kandi no gufata isegonda rimwe gusa ukagira subscribe. Je ico sabwa no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma tukisanga tuzi ibyo benshi batazi. We gusa ntigabiringira ico nkwibwirira. Ndanaguha ikaze mu ishamba cimeza rya Kibira. Uramenya kwikibira cyanyungwe kitagendwa kigendwa n'ingumba yawe mabikanga kibera ngo ndahindukira bikanga kibera ngo kuba burumwe nabo te kibera ngo urantaheza gege kibera ngo Ishamba rya Kibira n'ubutunzi kama kuva kera cyane. Iri shamba rero ringana na hectare 40,000 kuva mu burengero gushika mu buraruko bushira uburengero bwo Burundi, rigaca mu ntara zine za kera, Muramvya, Bubanza, Kayanza ndetse na Cibitoke. Ushize ku mu buraruko rica ribandanya mu Rwanda rikaca ryitwa Nyungwe. Iri shamba rero ritumbereye mu rukurikirane rw'imisozi rugizwe n'umurongo ugabugwa n'amasoko abiri y'amazi akomeye, Fleuve Congo ndetse na Nile. Ayo masoko rero niyo baca bita Crete Congo Nile, bisigura umurongo w'ihuriro ry'amazi Congo Nile. Ugize Kibira inyubako y'amazi ku burebure bugize inzuzi ntonto zayo masoko zo mu burengero ndetse no mu buseruko. Mu burengero ikigwi c'amazi ya Congo agizwe n'inzuzi zisuka mu kiyaga ca Tanganyika. Mu buseruko Nile ifise amazi ava mu nzuzi ntoya yerekeza mu ruzi rukuru Ruvubu zikaca zisuka mu kiyaga Victoria biciye mu mazi menshi ya Kagera. Bityo rero ishamba rya Kibira rifise uburebure bw'imetero 2200. Iri shamba rero rikwega imvura nyinshi cyane rikanatanga ubyishi bw'amazi meza y'u Burundi. Rifise akamaro ko gukinga amazi, rigafasha kandi kugumana urugero rwiza rw'ihindagurika ry'ibihe bivanye n'ubushuhe bwiza buvayo n'akayaga keza ritanga. Iri shamba rero ry'inzitane rigizwe n'ibihu n'agatutu kenshi, biboneka ko rigizwe n'ibinyabuzima bisanzwe bibayo aho atagikorwa c'umuntu n'umwe gikorerwayo. Iri shamba rero rigizwe n'ivyo twokwita ko ari nk'ingazi zitanu. Ibiti binini binini bipima imetero 40 n'izirenga, ibiti birebire bifise igihagararo kigereranye kuva ku metero 20 gushika ku metero 40, ibiti bibayabaye by'imetero 10 gushika ku metero 20. Umugwi w'ibiti bigizwe n'ibiti bito bito, umugwi w'uduti duto duto cyane tutaboneka, umugwi w'ibiti bifise utwatsi, umugwi w'amababi y'ibiti byinshi ndetse n'ibiti bigufi. Muri urwo rutandukane rw'imigwi y'ibimera biri muri iryo shamba rya Kibira dusangayo kandi ubwoko bw'ibikoko butandukanye. Hariyo ubwoko 98 bw'ibikoko vyonsa, ubwoko bw'inyoni burenga 200, ubwoko budaharurika bw'ibikoko atamaguru bufise, n'udukoko duto duto atamagufa dufise. Ariko kubera uruhigi rutemewe n'amategeko n'isambuka ry'akarere kama, ibinyabuzima byinshi biraburabuzwa mbere bikagira akamazima yongo, nk'ibikoko bikaze hamwe n'imafu.
yamara ivyo binyabuzima byo mu kibira bishobora kuzimangana umwanya n'umwanya atagikozwe nk'ubu kubera igwirirana ry'abantu n'ingene bakoresha cyane ibigize iryo shamba rya kibira ryatakaje igice c'incuro kingana n'amahegitari 90,000. Muri bamwe bajejwe gukingira iryo shamba twarashoboye guhura n'umuhinga kubijanye n'ibidukikije yahoze arongoye kandi ubwo bushikiranganje kera. Bikikije nde bikikije umuntu ari hagati y'ivyo bidukikije. Hama rero twateze gutegera yuko hamwe ivyo bidukikije tutayifashe neza ejo ntakogira ngo mbega ubuzima bumeze gute. Ngarutse ku kibazo mubajije iryo shamba akamaro karyo nuko ugiye gutembera ukabona ingene ibiti bimeze neza, ibiti by'ubwoko bwinshi kandi wanashaka harimo ibiti ata murundi yigeze aza kubiterayo, nivyo vyimeje ibyo bita autochtone. Igiti cyose kirafise akamaro kacu, ntabwo usanga rero ivyo biti birakingira isi. Ugiye ukaraba inzuzi zifise amasoko muri iryo shamba rya Kibira, uzugene mu Kayanza bazokwereka amazi agenda atemba ava muri iryo shamba. Niwaje ahantu bita ibukeye aho turi muri Muramvya uzosanga kwereka ati ayo mazi ari karaza ava hariya mu ishamba. Gutyo rwose nawe uja mu Cibitoke cyangwa iki byose niko bimeze. Hanyuma dufate nka regidezo ahantu ifatira amazi menshi kugira ngo iduhe umuyaga nkuba, ahantu bita mu Gwegura ni mu Kibira nuko nyene bamaze kugira okay. Ubwa nk'umunsi wafata indege ukagenda ugaca hejuru hirya Kibira, ko je byanshikiye mu mwaka wa 2004 ndi mushikiranganje bidukikije, watwara igisirikare muri ico gihe arantiza helicopter, turagenda turaca hejuru turaraba, uravye imirima yari muri iryo shamba yari iteye ubwoba. Cyokorwa nuko ubwa mbere harakeneye ko abarundi bigishwa akamaro k'amashamba. Aho muze abarundi je nohera kuba turongoye kuko batarabitegera, abarundi bato navyo bazotegera. Ibikigaramiye cyane n'abantu baza kurimayo n'abandi usanga bihaye amatongo. Imikiri naco nuko ibikoko nuko nyine bije biriko birahona, abantu baja guhiga ibikoko baronderamwe inyama cyangwa iki, ivyo navyo gaca usanga rero mu bidukikije kuhonya ibinyabuzima navyo bigira ingaruka mbi ku mashamba. Akantu kongera ko nakajanye n'ibi bihe turimwo, hari ihindagurika ry'ibihe su Burundi n'isi yose. Aha rero niho nagira nti uravye akamaro k'ikibira, navuze yuko ari ishamba rinini mu Burundi rya kabiri. Uravye rero akamaro ridufitiye kugira ngo ibivyuka bibija mu kirere, ubushuhe bugabanuke, nuko ico kibira naco tugifata neza twacubahiriza. Gukingira ibidukikije no kurondera ineza y'abantu tubiye guturabona munsi, ariko na cane cane ku mvyaro zizokurikira generation future. Uramenya kwikibira cyane. Naho hariho ingufu zo gukinga zagizwe n'abatware cane gushiraho turere twa hafi two gukingira iryo shamba rya Kibira ndetse n'amategeko aremereye. Ishamba rya Kibira n'ubutunzi kama kandi butegerezwa gukingirwa mu gudaca ibiti biciye mu burimyi, guca canke gukata ibiti bibujijwe. Ivyo bishobora gukwega ingaruka mbi nyinshi cane nko kugabanuka cane kw'imvura, bigatuma habaho ukugadagurika kw'isi n'uruhombo rw'imigwi myinshi cane y'ibiterwa. Ukugabanuka kw'akayaga keza hamwe n'amazi y'ingomero, imyuzurira mu biyaya ndetse no kubomagurika kw'isi ndimwe bivuye mu kuzimangana k'ubwoko bw'ibiterwa bigumya amazi yava mu misozi, bigatuma hononekara inyubako hamwe n'imirima. Uruhombo runini rw'ibinyabuzima no kuzimangana kwavyo na cane ku biterwa birondoka hifashishijwe umuyaga bifise akamaro ko kugumya ubwo butunzi kama. Ku ruhande rw'izo ngaruka hashobora kwibonekeza kuzimangana bukebuke k'ubumenyi bw'imico ifatiye kw'iryo shamba. Mu migenzo ya kera y'Ikirundi, ikibira ryari ishamba ryahezagiwe rikaba n'inzu y'Imana. Muri iryo shamba hari imico ya kahise ku Burundi n'iterambere ry'ubwoko bwose bw'ibiterwa. Ishamba rya Kibira ryagenwe nk'ikigo ciratiro mu mwaka w'1980. N'ubutunzi kama bukomeye bugira kabiri mu Burundi, rigabuye mu bice bine: Teza, Gwegura, Mabayi ndetse na Musigati. Bivanye naho riherereye rifise uruhara rukomeye cyane mu migenderanire y'ibintu mu gihugu. Rifise akamaro ko kuziganya amazi no gukinga imyuzure, rigatanga akayaga keza gasukuye, rikagabanya ingaruka mbi z'ubushuhe bivanye n'ihindagurika ry'ibihe, ritanga ibyankenerwa byose ku migwi y'ibikoko hamwe n'ibiterwa biri bamwe. Inyuma y'ivyo byose bishingiye ku bidukikije, iryo shamba rya kera cyane kuva mu myaka amajana aheze rishingiye ku mico y'Ikirundi. Mu migenzo y'Ikirundi rifatwa nk'Imana,
rigafatwa nk'ikimana mu migirwa ndetse n'imyemerere itangaje cyane. Ku ruhande rumwe rirubashwe cyane, ku rundi ruhande riratinyitse cyane. Niryo mutima w'igihugu bivanye n'ubutunzi bwaryo butangaje cyane, hamwe n'akahise biciye mu bibanza byaryo n'ubwinshi bw'akahise karyo. Ariko rero nanone kandi ubwo bumenyi butanguye kuzimangana gake gake kubera ubufasha bw'abahinga bamwe bamwe n'imiryango yegereye ico kibira, na cane cane abantu bageze mu zabukuru. Twarashoboye kwiga no gutahura ibibanza bimwe bimwe n'ibikorwa bya kahise bigize ubutunzi kenshi byibagiranywe byo mu kibira. Uramenya kwikibira canyungwe kitagendwa n'imvyeyi zuzumve kigendwa Inamunyiriri na Nyabihondo, ibibanza bibiri byo kwiyeza biri neza na neza mu ruhande rwa Teza ndetse na Gwegura. Agasumo k'amazi ka Inamunyiriri na Nyabihondo ni ibibanza bibiri usanga mwishamba rya Kibira. Inkomoko yazo iri kure na kure mu misozi, mu migenzo n'imigirwa myinshi yahakorerwa kera, cyane cyane ityororero, no kuvuga kwigeza, ityororero ry'umubiri n'umutima ndetse no gutakambira Imana kugira ngo bahabwe ibyo bakeneye. Mugabo kandi amazi yahakanye yarazwi no ku bindi byiza byinshi cyane. Tukiyoga, tukigira neza, tukikura kw'icenyi, ndetse n'abatware baraza babikeye baharahagazwe bakazanana na ba data. Jewe rero mukuza ngaha nazanywe na senge usabaye amazi uti shaka umugabo, hanyuma rero tukoga nubwo yari imigigo ya kera, tukoga kandi ukagira amahoro, umeneka umutwe, uvunikiri, ucika umugongo. Wazaga warondera umwe wese urumva yarondera icyo akeneye, ntabaja mu mutwe burundi kuko yari amabanga. Nk'umukobwa, abakobwa bakundana bati impuzu twese bajya nabo urabona agateba karana, umwe yasigara bakaza haragenda umwe, ariko udukobwa twikundanira twatera impuzu tumwe twese kandi twaciye dusabwa twese. Nkiri umusore je narahaza nkumva ngo baje kuruta amahoro y'Imana, ati cyo kenera cyose urakiyo. Jewe rero turitora turaza turabasore bangaha, twari kumwe n'abantu b'abagabo, atuza dushitseyo hariya tugakura impuzu tukaja koga, tukoga rero turiko turoga tugasaba ati jewe jaka kinini. Muraza abantu b'imisore ico basaba ati cyo mu mugeni, jewe shaka amahoro n'umugeni, ati je ndamushaka kugira tuze twubakane. Tukiyoga umwanya utari muto, twara amarongo iminota 30 turiko turiyoga tuvuga dufukamye dusenga dusaba ati cyo mikini usaba inka. Urabona byinshi ko umuntu yasaba inka, agasaba umugeni, agasaba iby'amafaranga, uzumuheza gizibi bakeneye kuvuga ngo ko buma barayanywa kugira ngo babonde izo kivuze ko ntakivuga. Abashinga ntare nabo barabuya inguvu uko rangura amabanga yabo, nabo barayanywa gasha bigenda neza. Hanyuma kubijanye n'indwara nyene, ari indwara nita imizimu, yafatwa bakayita imizimu binyuze amazi byaba biheze. Hanyuma kandi hari abantu bagwara indwara zibatobagura bazita ibinoro, n'abagwaye imirenze mbere ngaha baraza. Ariko kandi bariko barakubwira nta widoga, aya mazi n'ubu acafite ikize uko umushinga ntabivuze, n'ubu baraza. Jewe nkorera ngaha mu Kibira nama nabonye ibirenge by'abantu baje ngaho mazi atari zangenzi nazanye bizana, no kuvuga n'aya mazi n'ubu baracakoresha. Burya n'amazi adasanzwe, amazi murabizi ko ari mu Kibira ca Teza, ikibira ca Teza Gwegura mu bisanzwe cyane gifatwa ingoro y'Imana. No kuvuga burya amazi ari ngaha araheza, ntasa rero n'isumo ryo bari mu gihugu bikabikaru bikaba handi. Isumo bari sanzemo amabanga akomeye, agaciro gakomeye, ari naco gituma rero tugeze dukizije uko bishoboka byose tukigire. Hanyuma turatumiriye abandi babishoboye bose dutakarangasiye ko bagashingira intaye, niyumvira ko atawoca ahakana burundu kw'ivyo ako gaciro kabayeho ugafata nto tugenge baguma gasenga bikiki mugabo ntibagahanagure muri kahise k'igihugu kabumemo. Amazi y'amashuha yo Ku Mahoro. Ku Mahoro ni izina ryatanzwe ku isoko y'amazi y'amashuha riri mu ntara ya Kera ya Kayanza muri zone Kabarore. Mwako gace ubushuhe bw'amazi buva mu kuzimu buri hejuru cyane gose, bugafasha kuva kera cyane mu kuvura indwara z'abanyagihugu. Abantu baraza kuyiyoka kugira ngo bagabanye ibibazo bimwe na bimwe baba bafise, nk'indwara z'amakonyera, ububabare bw'imitsi no gukongatara, indwara z'urukoba. Bikanavugwa ko banajanayo abagwayi b'imibembe kugira ngo bavugwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ibikorwa byo gusubiramo ico kizunga c'amazi ashushe carategekanijwe n'intwaro kugira ngo hakwege ingenzi zihagendera. Yamyeho kuva kera kuko nta wuzi ntango yayo.
hanyuma kubijanye n'amateka yo ngaha amateka meza uko abami batwaye Burundi baraza gusaba amahoro ngaha nico gituma bumva kitwa Ku Mahoro baraza ko amahoro mugabo bagiye mu gihugu baca bahezagira imbuto bagahezagira ibigori bagahezagira amasaka hanyuma igihugu kigenda neza hanyuma ngaha muri kahise turafata yuko ari kwa muganga indwara nyinshi zirakira hari ababaza bagwaye izi ndwara z'ikirundi murazibona indwara zo kuziba imitsi indwara amenyo kugira ibinyamugongo bakaza aha ni kwa muganga uje ibisebe ibintu biragurika ku mubiri uje ngaha nyene bayi ndabihitse ahantu hose wumva ubabara uvayo ukitse rero urumva abantu baraza bakigumwako barondera gutera imbere barondera amaronko novuga imigisha ukaza ngaha wirondera amafaranga kumbe ngira ugiyeyo ukudutwo tuzi gutya ngira ushitse mu gihugu uri umuntu ari nk'ahantu hanza kurungikira amadolari hariho akantu k'aka explique karimo mugabo jewe ndabitsiko cyane amahoro urumva ahanini iryo jambo amahoro ari nko ku gihugu ni jambo urumva ryangoroba aya mahoro turimo ni objectif yo kuza kuyubaka n'abaofficier ni association y'abaofficier bacisha baca ku rugamba bagirane ariko barondera amahoro rero baraje barayota baravuga bati twararondera amahoro reka twata amahoro kuko turi mu mahoro ni ya mahoro yasasagaye mu gihugu burya rero kuva kera ayo mahoro y'igihugu umugisha bawurondera ngaha ngo abantu baragabanutse kuko uje kota amahoro urumva ko ari ikintu uronderayo rero hari ikintu bita kujabuka amazi kujabuka amazi ni nk'umuntu yava mu Rwanda akajabuka amazi y'u Rwanda n'u Burundi ashitse ino rero wewe umuti urakora gusumba twebwe beneyo kujabutsa amazi rero kota amahoro bigenda neza gusumba nico cyari kinyigejemo urumva rero babanyarwanda bahora baza ubibaza mugabo nk'igihe bari bakiza kuko urabona anye niho hacubakwa tuvuga ko ari bishasha mugabo naho kera bitari kubakwe bari abantu benshi mbere bitarubakwa niho bari benshi urumva ko byari nk'ibihugu bibiri ubu rero ubu ni tuvuga ko ari bake kuko tusigaye turi igihugu kimwe Isenga ry'ibuye rya Inangurire ni isenga riherereye mu karere ka Teza ku musozi gwa Tsinda uhagera umaze kugenda agatambuko katari gato mu midugo uca mu gace aho ishamba ryari ryononywe n'umuriro mu gihe ca kera turongowe n'imiryango iba muri ako karere cane y'abatwa twarashoboye kumenya imigigwa ibera muri ico kibanza inka n'ibihumbi yashitse gaha aravuga ati jewe aha ndiko ndagenda mu mana y'umugurire icyo akeneye cyose yashaka gusaba agasiga atera utwatsi gaha agaca bazanye akagenda hariya mahirya bashitseho ryaba risezeye neza agaca bashika akaza bazanye inzoga bashitseyo bagasezera utwatsi nyene utwoya bagashika imbere yacu bagasezera bagatamba bagasaba ati mana namwibuye ryana ngurire nje kugusaba iki niki bagasaba ibyo basaba umwe wese yaba afise ikiri ku mutima we aje gusaba hanyuma bakanweraho inzoga ryabazanye bakarya hama bagatamba hama rero bagasezera bakavamo bakagenda Zana imbari dufate warimye nk'ibiharage canke umwana wamuvyaye usheze ukazaniye gwago kazana n'amahera ugahereza hanyuma ugashima ati umwana ngamunangure warakoze ibi nasabye bona birose rero amunanguriro haje ukaja gusaba neza nkujuja gusaba imana nyine gusaba imana ko n'imana ugiye kwisaba ukekereje ntaciguha wowe kaze wize waza uziga ko uzoronka kandi uteza kuronka nyine narifise umuzukuru vyase yuko avyara abo hambere barambwira turazomujana mu ngurire ndamuzanye turazana n'ivyeri bitatu turasaba duca ngaha nyene turagira uko ndamubwira ukuntu asaba nti uragenda usabe ikibondo ushaka ikibondo hama turabandanya turagenda
dushitseyo za ntamba zaratwakiriye ziraza ziratambatamba natwe turatamba. Yashitse muhira nkeka ngira ikibondo asa n'ugifise n'ubafise babiri, abuzukuruza rero biwanje yari umuzukuru. N'ababembe bakiri mu Burundi barinda gushika ngaha, kuko iri ryari rikomeye rwose, ryagizwe nabi n'umucanga. Ngaha ntiwobonye ryari ishamba rikomeye ry'ibishashara binini atari bene. Iribuye kugira riboneke umutwa yari karahiga ahiga ibikoko, kuvuga basogokuru banje bakera babatwa basangwa butaka, ariko arahiga iribuye aca riserukirako, abona n'inzu, abona nibuye ridasanzwe, aca yibera ngaha. Yasanze y'igikoko aca arakica, acishe cyari igikoko gikomeye cyane, intambwe arayica, aca arayirya. Kuraza abatwa ko dukunda inyama, arivyo zatumye tutanaronka n'amatongo, kuko twagumye twibera mu kibira. No kuvuga rero amaje kwica icyo gikoko, icyo amaje aho bavuze bahita ku ruhimbi kakameza bavuga, yaragiye arafukama kuko yarabona yuko ari buye ridasanzwe, arasenga, tuno munsi nkene kwica ibikoko ibi. Uwo munsi nyene ibikoko yasavye nivyo yaciye yica. Amaje kubyica arabigerageza, arahaba indwi zibiri, uko abisaba agenda yongeza ibikoko ashobora kuronka, acaragenda caravyamamaza mu gihugu. Amaje kuvyamamaza mu gihugu, kuko urazi kera Imana basenga ko basenga za kiranga, haciye haza kiranga ngaha. Hamaje kuza kiranga, no kuvuga hariya twaciye mwabonye kuri ya musezero wa mbere, hajya haba hari protokoli ya kiranga. No kuvuga kugira ushikire kiranga wabanza kubaza protokoli wasanze hahandi kuri wa musezero wa mbere, ukamubaza ati kugira nshikire kiranga no mushikira gute, bakamubari ugacuja kujya musezero wa kabiri, haba hari yindi protokoli niyo yaca iriya protokoli iriya ku musezero wa mbere niyo yaciza kubwira iyo yindi protokoli ngaha. Bakagenda kujya nyene babivuze imisezero 12 yabiri kwa protokoli 12 bashikira nde kiranga. Hari uwa mbere yabari ngaha yashikira kiranga, kamubwira ati hari umuntu akeneye kuza ngaha, gaca baza ngaha bakabandirwa ngaha. Baraza n'abazungu n'abanyarwanda benshi babirabure baripakiza, abandi bakaza n'amaguru, kuko ikibira cyari nyabagendwa kera, benshi bazanana bakazana naho bita mugwegura Ku Mahoro, mbita mugwegura. Abanyarwanda nibo bazanana Ku Mahoro, bagaca bakoroka hajya kuri santarare, bagaca baza kuri Gitenge, bagaca baza nana iri soko ryose bagashika ngaha. Barakurikiranye basogokuru na banyogokuru byose barabimbarira, no kuvuga je ndabizi. No kuvuga kandi jewe rero mu migenzo y'uwanje n'ubu abana yo twicaranye turi kumwe, ibi byo ngaha byinshi ndabibasigurira nkabibabwira, baze babibwira abandi, kandi ndababwira ati muze mwihorera, muzobibwira abategetsi baje mu mabona. Inangurire harimo ijambo kugura ni gushobora kuronka ikintu tarufise. Inangurire rero n'umuntu ashoboye kuba yotanga ivyo bintu, ni Imana, ni izina ry'Imana rero yabonekeye muri iki kibanza, n'umuco nshatse gutanga kuri ivyo. Haraboneka kenshi mu mutima w'ishamba rya Kibira imigigwa itagaragazwa ifise akamaro kanini ku butunzi mu bya kahise hamwe n'imico y'ikirundi. Byose ni ubutunzi butanga intumbero y'ivy'impwemu, imigigwa n'imyemerere ya kera, byerekana kahise, ibimenyetso bya kure ariko byashinze imizi kuva kera. Birakenewe ko dutsimbataza no gutingira mwene ivyo bibanza be n'ubumenyi bwaho. Mbega wewe woba wipfuza gutembera mu ishamba cimeza rya Kibira? Binyandikira ubu. Yari Prosper n'umwe mu bitabo inshuti inyandiko niko nitwa, cenda gusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.
Ibi bintu mu by'ukuri bishobora kugutangaza cyane yewe ugasigara unibaza ukuntu bishoboka bikakuyobera, ariko muri aka kanya nyene tuvugana nagirenda kubyere ko ubu mu gisagara ca Ngozi hasigaye hari icapiro riri ku rwego rwo hejuru cyane. Yego simvuze ko iri capiro rifise imashini zigezweho gusa, ahubwo uretse kugira izo mashini zigezweho zijanye n'igihe turimo rinafise abakozi b'abanyamwuga. Ibyo rero bica bituma babakorera ibyo mwipfuza byose neza cyane. Mu by'ukuri uzobona amacapiro menshi cyane pe, ariko irishobora ryonyene kugukorera ibyo wipfuza ni force imprimerie. Aha rero niho uzobonera ingene ubunyamwuga n'ubwizigirwa buhurira mu gikorwa cawe kimwe gusa, yamara ibi bintu ntuze kuvyibagira. Muri force imprimerie bagusorera banderole impression large format. Aha rero wumve ko ziba zicapye neza cyane kubera ko imashini zabo zigezweho bituma ziboneka neza cyane kandi zikaramba bimwe bihebuje. Muri force imprimerie rero babasorera autokora zo kumadika ku biyo ku modoka ndetse n'ahandi, bagusohorera amafishe wipfuza metero ku metero. Ntibiherera ngaho gusa kuko muri force imprimerie bakwandikira ku mpuzu zose wipfuza nko ku mipira isanzwe Lacoste ndetse no ku majeze, kandi mu buryo bwiza cyane ku buryo bitava ko impuzu yawe idaheze. Bandika ku nkofero ibyo mwipfuza byose, bandika ku bikombe, ku ndobo n'ibindi byinshi cyane. Mashira hamwe bantu myigenga muri force imprimerie ico twashize imbere n'ubunyamwuga, ubyiza ndetse n'ubuhinga. Mutugane rero tubereke ingene ubunyamwuga, ubuhinga n'ubwizigirwa bihurira mu gikorwa cawe kimwe gusa wadutumye, kandi bikaba mu mwanya twasezeranye habe no kongeza ku isegonda rimwe gusa. Force imprimerie dukorera mu gisagara ca Ngozi neza na neza impande y'inyubako za Eden. Hari ico mubaza mushobora kutwakura kuri izi nimero 61 163 764. Force imprimerie, la qualité qui fait la différence.